serumu barayifunze cyangwa bariho barayifunga, ariko biturutse kuki? Ku mateka yenda gusa na hano. Ubuyobozi bwaberaho kwirirwa gwica abantu mu gitondo bukageza ku mugoroba, perezida akifungirana aho yifungiranye, nta uzahwaba, nta umuvugisha, ayobora atabara. Abantu bagapfa buri munsi bakirirwa bakurura imirambo ku street. Ibyo Afurika isanzwe ku serumu abantu bashobora no kumva ko nakoze ishyano kuvuga ngo navuze ikindi gihugu kiri aho ngaho, iyo nayo ngo ni diplomasi cyangwa ni politiki. Ntabwo niko bimeze, ko bidufite niho n'ingaruka twebwe nk'abanyarwanda. Ubuyobozi bukirirwa bwica abantu, imirambi temba mu nzuzi, abantu bari ku mihanda, abana bato, abagore, barangiza ukajya kubihindura politiki nyabaki. Ndasubiye kuba kaza shiti banywanyi mubana natwe makuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri muresha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Uyu no umwanya w'amakuru agezwe ko muri rurimi rw'Ikirundi mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Imbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politike, inkino, iperereza, agateka kazi na muntu ndetse n'andi makuru yose bari kuravugwa ngaha mu kibano. Ndabahaye mwiriwe, abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangara by'usubira kubaha yambo nywanyi wa Isange TV. Imbonesha kuri imwe Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye. Ndabahaye kaze rero amakuru n'ibiganiro tugira tubashikirize kuri uyu mugoroba. Ndabakengurukiye mwese muri mu mucungararo igize igihugu cyacu cy'u Burundi. Ndabakengurukiye kandi mwese mudukurikira mu biri mu bihugu bibanye nk'u Rwanda ndetse n'ibindi bitandukanye nka Kongo. Turabakengurukiye kandi namwe mwese mudukurikira muri mu makungu ya kure. Ndabaye kaze mu makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize kuri uyu mugoroba, n'amakuru araza gushimikira ku ngingo rero nkuru zikurikira. Tunyarukiye ngaha mu Burundi. Pastor Mbayahaga avuye mu Gacerere avuze amajambo ateye ubwoba ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, mu gihe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo ndetse no mu bumanuko bwa Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo muri Kivu y'ubumanuko humvikana igandagurwa ry'abanyagihugu ba Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo, na cyane cyane abo mu bwoko bw'Abatutsi ndetse n'abo mu bwoko bw'Abanyamurenge. Ibintu bimaze igihe byumvikanwa ngaha mu karere k'ibiyaga binini, na cyane cyane rero bihangayikishije akarere k'ibiyaga binini. Ni ingingo zimaze iminsi zitavugwa ko rumwe na bamwe mu bategetsi bo muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo, aho ndetse bo bagiriza ko ngo abo atari abanyekongo ahubwo ngo boba ari abanyarwanda, bibakanagiriza leta y'u Rwanda ko rero ngo leta y'u Rwanda yo bifadikanya n'umugwi witwaje urwanisho M23 guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo, mu gihe leta y'u Rwanda yo idahengeshanya guhakana ibi byose yivuye inyuma, ikavuga ko atayihuriye n'umugwi witwaje urwanisho M23 mu guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo kohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo ngo bajye guhangana n'umugwi witwaje urwanisho M23. Ingabo z'u Burundi rero FDNB kuri ubu zikaba ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo. Amakuru duhabwa n'amasoko yacu ndetse n'amatwa dusumira kuri ubu ngubu, Pastori Isidore Mbayahaga avuye mu Gacerere ashize amagambo ateye ubwoba hanze, yagirije perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko yoba yaragize uruhara mu mabi yakorewe Abanyamurenge muri Kivu y'ubumanuko. Avuga ko ngo nawe yagize uruhara mu igandagurwa ry'abamwe mu banyagihugu ba Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo bari muri Kivu y'ubumanuko. Pastor Mbayahaga rero biravuga ko ngo yoba ari nawe ico gihe yararongoye abo Banyamurenge bo muri Kivu y'ubumanuko. Byose rero abishize hanze, ni iteka n'umunezero ntangere ndetse ni shavu ntangere ku banyekongo bumvise iyo nkuru y'ivyakozwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo yari atarashika ku ntwaro yo kurongora igihugu cy'u Burundi.
ivyo yakoze byose rero bishizwe ahabona. Mu yandi makuru kandi, mu gihe rero amatora yimirije ngaha mu Burundi ndetse igihugu kiriteguriye imbona kazoza yo mwaka wa 2024 ndetse n'iyo mwaka wa 2060. Muri Pariseme rero Faustin Ndikumana arongoye irishira hamwe avuga ko iby'intwari ibereye no kurwanya igiturire bitagiye mu ngiro ngo birya bitabu by'imbona kazoza ya 2040 2060 ngo bashatse bobisira hasi. Faustin Ndikumana yabishikirije mu ruganda rwo kurabira hamwe ibyoshirwa imbere mu mpinyanyuro yo kugwanya igiturire hari kuri uyu wa gatandatu Rusama 2025 Bujumbura, aho ishirahamwe Pariseme ryerekana inzira zitatu ngo zitagiye mu ngiro imbona kazoza izoguma ari icivugo gusa. Mushikiranga ugushaka kw'abarongoye igihugu hamwe ndetse n'umugambwe uri ku butegetsi, aha nibo ngo bashobora kubona ko ibishoboye kandi ngo biba bivuye kuri ibo nyene uko ngo nibo bari mu nzego z'igihugu nk'uko muri Pariseme byemeza. Habe inzego zirwanya igiturire zishoboye zigenga zifise uburyo bukwiye kandi zikorera ku mategeko atomoye. Guhana abarya ibiturire bibe ingendo cane abo nyene bo hejuru kugira ngo ntihabe ugukingiranira ikibaba. Aho bango kutavanga amabanga y'igihugu n'ibindi bikorwa nko kudandaza, kwitiranya inyungu z'igihugu n'iz'umuntu. Nayo Michel Masabo umuhinga akaba n'umwigisha muri kaminuza yerekana ibyotangurirwa ko mu nzira yo kurwanya igiturire ngaha mu Burundi. Ica mbere gushiraho urwego rurwanya igiturire, ca kabiri kwigisha abantu inabi y'igiturire gikiza abake kandi ngo kikica benshi na byinshi, gushiraho amategeko agenga kukigwanya n'ibihano. Ikindi kandi yavuze ngo n'uguteza imbere agatima ko gukorera mu muco mu bisata byose. Aca ayongeraho kandi ngo hakwiriye gukwiragiza ubuhinga bwo kugwaniriza hamwe igiturire mu buzi bwa leta. Yongeraho kandi avuga ko gukomeza imigenderanire n'amakungu mu byo kurwanya igiturire ndetse no gushira ku rutonde rwugaye rudoma urutoke ku mashirahamwe akoresha igiturire. Uwo muhinga avuga kandi ko ubushikiranganji bujejwe intwaro ibereye bukwiye kugaruka. Michel Masabo asozera avuga ko habuze yibaza ico bacarabuze kugira inguvu zikoreshwa mu kwiyamamaza ngo ntizikoreshwe mu kurwanya igiturire. Mu ndinganizo shasha y'igihugu abakenguza amateka bazogabanuka bave kuri 39 bashike kuri 13, yamara uburyo ngo bazokoresha bwo ntibuzigera bugabanuka. Mu gihe umushikiranganje w'ikigega ca leta Nestor Ntahontuye yariko ashikiriza itegeko rigenga ingene amafaranga ya leta azokoreshwa mu mwaka wa 2025-2026 mu nama nshingamateka, abashingamateka baragaragaje amakenga yabo ku mafaranga agenewe abakenguza amateka. Umushingamateka Gikeke Pascal yavuze ko kuva mu kwezi k'umunani abakenguza amateka bazoba bagabanutse baje kuri 13, ariko ngo bagenewe imiliyaridi 15 mu gihe bari 39 bakoresha imiliyaridi 16. Akibaza aho ayo amafaranga azoja ndetse n'ico azokoreshwa. Nestor Ntahontuye umushikiranganje w'ikigega ca leta yishuye avuga ko aribyo nk'uko itegeko ribivuga, abo bakenguza amateka bazoba ari 13, ariko ngo icatumye amahera atagabanuka nuko muri iyo année budgétaire hariho ngo ibikorwa bimwe ngo bizogumaho kandi ni nka byose. Mugabo amahera azogabanuka
azogabanuka ni ayajanye n'imishahara. Ikindi ngo nuko hari imiduga n'imashini bakoresha ngo bizogurwa harimwo n'amahera y'amamisiyo ngo kubera bazoba ari bake bizobasaba ko bagira ingendo nyinshi. Mugabo ngo bizeye ko mu mwaka uza ngo bizogabanuka. Ico twabibutsa nuko kandi amatora y'abakenguza amateka azoba kuwa 2023 mu kakaro 2025. Abashaka kwitoza muri ico kibanza bazotanga amadosiye yabo kuva kuwa 5 gushika kwa 19 Rusama uyu mwaka wa 2025. Reka mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twabashikirizaga. Dusozere ngaha turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.